Aramutse mwiriwe abakunzi ba Kacu Magazine bivanye naho mwese ariko adukana herereye. Turi kuganira umuganuro, iganzo zo kuganira ku vyerekeye umutabazi Bihome yiguze umwami akemera kumupfira. Mu ntango y'ikinyira cya 200 ibihugu vya Buraya vyaragiye hamwe kugira ngo bigabangana Afrika maze bicire bufuri na buhoro. Mwico gihe habaye amasezerano y'Iberere hari mu 1945. Burundi hamwe na Tanzania bwaguye mu maboko y'Abadagi, maze Abadagi bafata umunsi wo kuza gutera Burundi, ariko ntivyaboroheye kwinjira mu Burundi kuko basanze abadasigana ingabo za Mwezi bameze magabo kandi ntibari boroshe, nabonye ntibari boroshe. Cyo tubabwira nuko mu ico gihe abasasi abadasigana bakoresha imiheto, Abadagi nabo bagakoresha amasoro, bakoresha inkoho. Abadagi bamaze gushika mu Burundi begereye Abahemu yari Kirima na Maconjo, maze bafasha kugwanya umwami. Iyo ngwano ntiyoroshe kuko yamaze imyaka ishika kuri 7. Niyo myaka yose umwami ntiyabaho yorohewe. Umwami yafashe ingingo yo guhunga, mu guhunga yaciye mu Bukeye acibanga ahari ikigabiro c'umwami, ari ikigabiro c'ingoma yitwa Nyabuhoro. Iyo ngoma ivuga yuko ari yamugendanira ikamuherekeza yikarahunga. Aho ni hamaze kabiri havuye abandaniriza mu Gishora, aho yahawe ubuhungiro n'umutama bita Nyabidaha. Ahoye yaramaze iminsi maze aho bakanikirimba abanaho n'umwamikazi, ariko kuri akabadagi baguma muhiga yahavuye yunguruza acahungira muri komine Kiganda. Ico gihe Abadagi maze kumva yuko yahungiye bagumya muhiga kubera yari yabaruhije cyane. Niho abanyegugu begereye ko mutumba babona ingabo z'Abadagi zije zitazambaye zihiga umwami aho yahungiye. Akaruka bakaruru baburiye umwami niho cyahungira kwa Bihome mu Kanegwa, aho hazo hitwa Ibuturigwa. Ahoye n'ubundi Abahemu nibo babandeje bahemukira igihugu n'umwami, ari nabo bahavuye bamena ibanga bavuga aho umwami yahungiye ko ari kwa Bihome. Baragiyeyo, Bihome amaze kubona yuko urugo rwe rwasugerejwe, abasirikare barukikije, niho yabwira umwami ati umwami w'u Burundi nawe ati sabwe, ati urankundira ico ngusaba yuko ukikora. Tego ati ni giki? Ati ese wo bizo mpuzu zawe nkazambara ico nikorera? Umwami nawe ati towe. Bihome niho kwambara za mpuzu z'umwami nyembara abami, maze arasohoka aca mu ntaba z'urugo arahunga, ayakoramwo arayanyaga. Niho rero ingabo z'Abadagi zamubona zimuja ko zibaza yuko ari umwami Mwezi Gisabo. Ariruka aho umusoda yamukurikiranye amurasiye ku mutumba wa Nkomwe, amurasa amasasu aciye acikana ntihanasanze. Abadagi baje bandikira ikete Kaiser ariwe yarongoye yari abarongoye mu ico gihe, amubwira yuko umwami w'u Burundi bamwishe. Bararyoherwa cyane, ariko haciye igihe ingoma z'u Burundi zitangura kuvuga, maze amenye yuko batisha umwami. Tamenyesha yuko ivyo byabaye kwa 23 Rusama umwaka wa 1993. Bihome amaze gupfa umwami akabona twari bwiwe, yaciye amwita umutabazi. Acongera abwira abanyagihugu mu karere yuko uzokwenda agatunga urutoki umuryango Bihome yavamwo yuko atazokoroherwa yuko azokwangazwa. Ariko nubwo Abadagi bagyohewe bibaza ko bishe Bihome yuko bishe umwami agasanga siwe bishe, bageze bakamenyesha umwami wabo Kaiser yuko bishe umwami w'u Burundi. Mu nyuma bakumva ingoma z'ubundi zibandanye zivuga, maze bakaje bamenya neza ko tiwe bishe. Bahavuye bafata izindi ngingo, nkuko Kirima na Maconjo bari bafashe kurwana, baciye babaha intara baratwara. Mwe bamuhaye iyo mu Bukeye undi bamuhaye Gicumuramvya, ariko nta n'amezi 2 vyamaze Abadagi baciye babaka izo ntara bazisubiza mu minwe ya Mwezi. Ariko nubwo vyayemeza ukoye, Mwezi nta burenganzira yari afise, yarabayeho nkuko nyene yitwa ngo umwami mugabo nta ngingo yafata. Mu nyuma ibano Burundi bwave buronka nuko bavuye babaca amande y'inka 124, aho bavuye bagira amasezerano y'Ikiganda cyita traité de Kiganda. Abarundi nabo canke abagabo bakomeye baciye bakoresha mu bikorwa byo kwimba amabarabara, bakongera bagatanga amagi n'amasoro. Nubwo Uburundi bwavuye buje mu y'Abadagi, Bihome wewe ikorwa ciwe c'ubutwari n'ubutabazi yaragikoze, kuko iyo hafa umwami ibintu vyare kuyangara, ariko yaremeye aramupfira. Ayo niyo mateka yaranze umutabazi Bihome, mahora mwumva mutazi ivyerekeyewe.
turangiza tubashimira mwemeye kubana natwe kuno munsi muri kiganiro. Tubibutse ko ibiganiro nk'iki mu bikana kuri Akiwacu Magazine, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp ndetse no kuri site web wese tubaka burunga Akiwacu info. Nimugira mwamwubahwe murakaramba.